Mwiriwe bakunzi bacu. Ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa mbere ni kugenekerezo ry'indwi mu Kakaro mu mwaka wa 2025. Mu gatondo hitezwe yuko hazoboneka ikirere kirimo ibicu vyinshi mu Kayanza, Imuramvya, Imuyinga, Ikaruzi, mu Cankuzo, Igitega, mu Ruyigi, Imwaro hamwe no mu Rutana. Ahasigaye hakazorangwayo ikirere kirimwo izuba rizobonekamwo n'ibicu bike bike. Azoba hakanye gusumba ahandi azoba ari mu Kayanza, Igitega hamwe n'Ibururi. Ku Muhingamo naho hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi mu Kayanza, Imuramvya, Ibubanza, mu Cibitoke, Bujumbura hamwe n'Imwaro. Ahasigaye hazokwaka izuba ribonekamwo n'ibicu bike bike. Ahazoba hashushe gusumba ahandi azoba ari mu Cibitoke aho ibipimo vy'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri °C -31. Ejo mu gatondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 9 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 6 z'umugoroba. Nuko rero ni hano amakuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa mbere agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.